navuze ko nagwariye mu mahanga iyo nza kuba ntarituye assurance bike ngo me assurance maladie ari guhava ngira ndanapfirayo naragwaye byavuye hari abantu batazi agaciro k'amassurance byavuye bike irashobora gukora no mu mahanga cyane gose urumva iyo nza kuba ntayifise byari kugorana gose kubera nararembye kweli ubunya amakampani yakaratabura abaririmbyi bamwe barabaha amadiri atandukanye amafaranga akaza aboneka ku rugero rudasanzwe no muziki w'Uburundi turatunga uko bitandukanye n'ubwa mbere babitamamaye bo abanywara umugina ni mazina atandukanye yego cyane warakoranye indirimbo na D1 iyo ndirimbo aho vyashitse havugwa amajambo menshi yuko bayikuye ko indirimbo yawe na D1 reka shambe bimeze gute vyagenze gute kugira indirimbo isubizwe ko nkuko mwari mwabitubwiye yuko hari ikibazo kiri hagati ya management ya Kiriku jewe narayisubije ko ata muntu umwe ngishije inama kubera indirimbo ni jewe nari narayikunze kugira tuyisubiremo naramurondenya n'indirimbo kandi arabinyemerera rero uko basanzwe bakorana na management yiwe sinari ndabizi ariko indirimbo nafashe decision yo kuyisubiza ko ata muntu umwe ngishije inama kubera niho kwima umunezero abantu ibihumba abantu amajana kubera ngo abantu babiri batabishasi iriya ndirimbo abantu bari bamaze kuyikunda rero kuyikura ko nabonye umengo cyo bari gihombo kuri jewe umuntu aba yakoresheje umwanya agakoresha n'amafaranga naciye ndayisubiza ko ata muntu ngishije inama. Bamwe mu bafana bashaka gushigikira umuziki wa Kiriku barakumbuye kugira mu cyakiri ariko amato sumira tera mu mufise vuba hano mu gisagara cya Bujumbura kuko byaramaze kuba ufisha kumbure hari amamedia menshi atandukanye hari n'abakunzi bagukunda bifuza kumenya message kumburesha uri vuze sorry igiteramo biranugwanurwa ko ari igiteramo ufise vuba hano mu gisagara cya ezo bamenyesha ubu tugira tugende Gitega kwanza Badman inyuma y'indirimbo ahani abantu bashobora kuvuga ngo Kiriku yaratinye gusura kandi gusura iyi ndirimbo nico gituma yakoze indirimbo Rekasha ahani yaramutegeka ko bagusubiriza niko kuri bya ko n'umunsi indirimbo ahani yarakurikiza cyangwa Rekasha nyuma ya mezi menshi ga Badman je niko sanzwe nkora umuziki n'inyuma ya ahani nayo nayisohoye maze nkandi mezi nkaya nyene ntarasora indirimbo biravugwa yuko Kiriku akiri na kivuga kingi okay niyo ndirimbo igiye gukurikira ndi kumwe ngiye gukurikiza hani itagiye kuri Kiriku akiri indirimbo shasha amahitsi gusa inshallah uri hanze warakoze ikiganiro kuri television international ariko kandi mubo washimiye arabakrititse ngo ntiwashimiye Big Fizzo ushimira Oscar Fizzo ngo ni wamuvuga beshi byabayeho ikibazo ngo Big Fizzo n'umwibuka mu bantu bagufasha ukuboko baragushikana kure kuko niko kuri bazomunyibukire basi bo sabwe bazomunyibukire oya ukuri nuko iwawe n'ubwiriza kumwibuka jewe ukuri nuko umutima wanje ariko uko sigura ko ataco yigeze afasha muri career yawe acho yafashije gakiri wowe ibintu byose biri ku mutima wawe byose urabivuga ariko Fizzo bibona ko umengo n'umuntu ari imbere mu bagufashije jewe ndamushimira gose kandi nafashijwe njewe n'abantu benshi kubera wowe histoire yanje urayizi nafashijwe n'abantu benshi abantu bose bamfashije n'ubu nyene mvuze ngo ndabashimire nukuri nitwa bivamo kubera sindi umuntu yakuze afashwa na famille cyangwa afashwa n'umuntu wo muri famille nakuze ndi umuntu mfashwa n'umuntu wari we wese duhuye rero nafashijwe n'abantu benshi kandi na kiriya kiganiro nari namushimiyemo ariko bo barabikase kubera ikiganiro ntibashase kibe kinini sishobora gutarukira ku bandi bantu na Fizzo nkamwe bagira abantu bose babimenye ko Fizzo ndamushimira kandi ndanamukunda byatari turashaka kumenya aho heruka mu ahubwo nibe ntimuze kubikata twatwe ntabwo dukata tubigumizamo aho heruka mu gihugu cyo mu Rwanda waravuze ko utazosubirayo wenyine uzogenda utwaye n'indi mu Burundi kugira mushobore kwerekana idarapo ry'u Burundi neza itariki 26 na 25 uratuseyo igiteramo nimba atari banga uzogenda utwaye inde uzogenda ujanye nawe navuze ko nzotwara team kugira ibintu bigende neza kandi hari abamaze kugerayo n'ubunje ariyo nabanje guca kugira umuziki udasubira kuzima manager ari we Nuru umuha agaciro kangana gute muri career yawe n'umuntu nshimira cyane n'umuntu ahorana nanje kandi ibintu twebwe dukora kugira ubone umuntu akugume inyuma nuko abagukunda kandi akaba nabikunda nawe ndamushimira Badman ubutumwa reko wakunze umuziki w'u Burundi ubutumwa ku bantu basanzwe bagukunda ndetse no ku bavyeyi bawe n'umusozi udafite n'ibyo kuba barakura bisikuri n'umunsi uri kuragera ku rugero rudasanzwe ariko bari benshi kumbure bavyeyi batari je nibaza ko turi kumwe we ni utababona ariko jewe ndiyumva ko bari ngaha kandi bavyishimiye nkumbure amaso munsi y'ibitaboneka niko bavuga bari ngaha
ndabyishimiye, ni ibintu biha icyizere cyiza buri muntu wese yaciye mu buzima bugoye, cyane cyane ugwaruka. Biragaragara ko umuntu ashobora kuva ngaha agashika ahandi. Double J yavuze ko mutabanye neza, niko kuri? Ntabwo cyambwira ngo mu izina rya Yesu ariko araburaga. Kubana nabi kwawe na Double J birashoboka? Ntibishoboka, uriya dufitaniye kontra y'ibihe byose kandi yaramaze kuyisinya, nanjye narayisinya. Muri make gutandukana kwawe nawe ntibirimo. Dufitaniye kontra y'ibihe byose tuzoba ngaha ku isi kandi twarabisinye. Mwahemuka tuzobikutsa ino video. Inshallah. Nanjye ndabashimiye kandi no kuntera iteka kaza kunyakira. Asante sana. Asante. Pata na kapoto namwe mwese. Picha mazee, tupige picha wote.